y'Imana abane namwe mwese bakunzi ba Buja TV. Turashimiye Imana itugirire neza muri aka kanya nkuko mubimenyereye iminsi yose ku munsi wa gatandatu isaha imwe y'ijoro turi kumwe namwe muri kino kiganiro isaha y'impinduka. Imana itugiriye neza, Imana iduteye iteka ryo kugira ngo dusangire namwe ijambo ry'Imana, kandi ndizera ko ijambo ry'Imana tugiye gusangira rigiye gukora ibidasanzwe ku buzima bwanyu. Rero ndabiyegereje, nagomba gutumira umugenzi wawe ashobora kuba atamenye ku mwanya w'ikiganiro wageze. Tugiye kwa mu mwanya wo gusenga ijambo ry'Imana, kumva intaza y'Imana yagiriye neza. Tumaze igihe kitari gito turiko turasangira namwe amajambo y'Imana, kandi amajambo y'Imana hari ibyo ari karakora, hari abari karabohora. Tumaze igihe turiko turumva intaza zitandukanye, abo Imana yabohoye, abo Imana yakijije ingwara. Noneho muraza kuvyumvira mu mwanya w'intahe abimana yagiriye neza. Reka dusenge Imana hanyuma duce dusoma ijambo ry'Imana. Kandi turi kumwe hari mu binga bw'ivyuma na Aimable, nawe nyene Imana imuhe umugisha, Imana imugirire neza kubwo kubana natwe akadufasha amasanamu n'amajwi byose ko bikora bashikira bimeze neza. Kandi Imana ihezagire ubuyobozi bwose bwa Buja TV, Imana iba yezagire cyane umuyobozi wa televiziyo ahari, Imana imuhica umutima wiwe wipfuza, Imana imunezereze mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu oraho, Imana ihambaye, Imana ifite umugambi mwiza, ivyumviro twiyumvira ko ari ivyumviro byiza by'amahoro. Turagwaye kaze muri uyu mwanya kugira ngo uduhezagire, uturemere bitangaza n'ibimenyetso mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusangira ijambo, tugiye kuvugana ku gaciro k'amavuta. Umunsi wejo, umunsi wa Mungu muri Repentance ku Musaga, tuzoba turi muri programme special. Tumaze igihe mu rukurikirane rw'inyigisho za deliverance zo kubohoka, aho indwi iheze uretse yindi yahera twari muri deliverance yo gusengera ubutaka, kandi twagize ibihe byiza cyane. Abantu bariko barashinga nahe, aho twazanye umuntu wese yazana ubutaka turabusengera, umuntu agenda kubohoza ikibanza akoreramwo, ahabaye itongo giwe. Intahe ni nyinshi z'ivy'Imana ikirakora. Ku munsi wa Mungu heze twariko turakora deliverance, iyindi dimanche yari twakoze deliverance yo gusengera, yo guhamagara umuco kugira ngo uganze mu byacu, kwirukana umwijima. Twazanye buji hanyuma turayisengera, iyo buji nayo kirakora ibitangaza. Dimanche iheze twasengeye ivyambagwa, impuzu zacu, ibyo dukora. Nimbura umudandaza wazanye ico ukora turagisengera kugira ngo ivyo ukora bigende neza. Ndaho ndabizi neza ko ku munsi wejo azoba ari ntahe zidasanzwe. Rero uyu munsi naho ushira umunsi wejo wa Mungu tuzoba turi muri deliverance yo gusigwa, tuzoba two turasigwa amavuta. Kumbura ari ibyo bagusize bindi bituma ubuzima bwawe bwangirika, ubuzima bwawe buparangana, ubuzima bwawe bwononekara. Umunsi wejo n'umunsi wa deliverance yo gusigwa amavuta. Imana rero kugirire neza, hanyuma mwaka kanya uze kugubwa neza, ubane natwe. Turaza kumva ibintu bikomeye byerekeye amavuta. Amavuta afite agaciro kanini. Reka dusabe mu binga bw'ivyuma badushiriremwo ijambo riri mu gitabo cha Samuel wa mbere igice ca 16, duhere ku murongo wa mbere mu gusoma iryo jambo. Sabe badushiriremwo umurongo. Ijambo riravuga ngo, maze Uhoraho abaza Samuel atuzogezaye kurira Sauli, kandi namaze kwanka kwaba umwami w'Abisirayeli. Uzuza ihembe ryawe amavuta uheze uze ngutume kuri Isayi i Betelehemu, uko nironkeye umwami mu bahungu biwe. Samuel arasiguza ati, nogenda nte? Erega Sauli nyavyumva zonyica. Uhoraho aramwishura ati, hitana inka y'ishashi ugende uvuge utinje gushikanira Uhoraho ikimazi. Ahajya mu ku murongo wa mbere mbere kuba dushira ko ubundi murongo ugira gatatu. Ku murongo wa mbere hari akajambo kavuze ngo, uzuza ihembe ryawe amavuta uheze uze ngutume kuri Isayi w'i Betelehemu, kuko nironkeye umwami mu bahungu biwe. Ushira murongo ugira gatatu. Uheze uhamagara Isayi aze kuri ico kimazi, nanje nzokwereka uko uzogenza. Uzundobanuriza amavuta uwo nzokurangira, uzundobanuriza amavuta uwo nzokurangira. Murongo wa kane, nuko Samuel agenza nk'uko Uhoraho yamubwiye. Aje Betelehemu, ashitseyo abakuru b'igisagara baza kumusanganira bahinda agashitsi, baramubaza bati, mbega ugenzwa n'amahoro? Murongo kurikira, ategome n'amahoro nzanywe no gushikanira Uhoraho ikimazi. Nuko nimwiyeze muze tuje kuri ico kimazi. Kandi yeza Isayi n'abahungu biwe abahamagara kuza kuri ico kimazi. Nuko bashitseyo
abonye Eliyabu aribwira ati nta gukekeranya uwo uhoragira yimikisha amavuta nguye imbere yiwe. Tubandanye. Ariko uhoraho abarira Samweli ati ntacu uraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe kuko ntamushimye. Erega jewe sindaba nkuko abantu baraba, kuko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe uhoraho ndaba mu mutima. Maze Isaya ahamagara Abinadabu amwereka Samweli. Samweli aravuga ati nuyo nyene uhoraho siwe yatoranije. Murongo 8 umurongo 9 umurongo 9 dushe umurongo 9. Isayi arongera amwereka Shama, nawe nyene Samweli aravuga ati nuyo nawe uhoraho siwe yatoranije. Nuko Isayi yerekana 7 mu bahungu biwe ngo Samweli abarabe. Samweli abarira Isayi atabo sibo uhoraho yatoranije. 11. Maze Samweli abaza Isayi ati mbega abana bawe bose nabo? Aramwishura ati asigaye umwererezi ariko ari ku ntama. Nuko Samweli amubarira ati tuma uja kumuhamagara kuko tutari bwicare ngo tujye atarazi. Nuko atumuja kumuzana, kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Maze uhoraho aravuga ati va hasi umusuke kwa mavuta kuko wa wundi ari uwo. 13. Nuko Samweli aca yabira rya hembe y'amavuta ayamusuka ko bakurube bamukikije. Kuva uwo munsi mwe muhoraho yamaza kuri Dawidi akabushungwe. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Haleluya. Nayo majambo y'Imana shaka yuko dusangira mu uyu mwanya. Twumvise amakuru avuze kuri Dawidi. Dawidi ninde? Dawidi ni mwene Isayi. Isayi w'i Betelehemu yari afite abahungu. Mwabo bahungu bari abasirikare ku ngoma yo kwa Sauli. Ariko Dawidi we ngo karakana kakiri gatoya bari barakajanye kuragira, kaja kuragira intama. Ariko icatumye usomya amateka, icatumye bakajana kuragira intama nuko katari gafise igikundo, ni kari gakunzwe mu muryango. Amateka aravuga ko Dawidi kari kavutse mu buryo butemewe, kari kavutse ku mugore atari umugore wa Isayi mukuru, yari umugore wundi. Bene wabo baravuga ati naho kaje hano mu rugo naco tuzokamarira, ntituzokajana mu ishure, nikazokwiga, nikaziga ibya gisirikare, kazoba kungere, tuzokagira kaja, tuzokagira ka esclave. Ariko Imana n'urukundo. Bibiliya avuga ngo Imana imaze kurobanura Sauli ngo abumwami, Imana imaze kumurobanuza amavuta. Amateka murayazi ingene ibintu byarigenze. Bibiliya avuga ngo Abisirayeli basaba Imana ngo ibahe umwami. Baravuga ngo duha umwami twoye kuba ubwoko wiharije twenyene, tumere nk'ayandi mahanga. Abantu nibakeneye ko Imana ibabera umwami, ariko abantu bakeneye ko baganzwa bakamera nk'ayandi mahanga yose. Nagenda kubwire nukwiye kumera nk'ayandi mahanga yose, ariko ukwiye kuba ubwoko Imana yiharije, ukwiye kubihanga Imana yiharije. Ubwoko bwarobanuwe n'uhoraho, ubwoko bwarobanuwe n'Imana. Bibiliya ivuga ngo turi ubwoko bwatoranijwe ihanga ryibera ukwayo. Abantu banga kwibera Imana ibabera umwami, basaba Samweli ngo abasabire Imana ibahereze umwami ngo bamere nk'ayandi mahanga yose. Eko Bibiliya avuga ngo Efraimu yivanze n'ayandi mahanga yose, bimumara imbaraga, bimumara ingomezi atabizi. Uko ugenda umera nk'ayandi mahanga yose, imbaraga zawe zigenda zishira, ubushobozi bwawe bugenda bushira. Ico gihe Samweli arababwira ngo Imana yamubwira ngo genda ubabwire ingene umwami azobamerera, azobatwaza igitugu abashire mu buja. Baravuga ngo naco bitwaye twotuma dutwazwa ubuja ko tukamera nk'ayandi mahanga yose. Mwene data, uhoraho niwakiye kukubera umwami mu buzima bwawe. Abarobanuriza amavuta Sauli amara igihe gito, amavuta Imana imurobanuje ntiyagira umumaro kuri we, ntiyayubahiriza, ntiyayaha agaciro. Nagenda babwiza ukuri, amavuta twarobanujwe, amavuta twahawe niyo yatugize abo turi bo uyu munsi. Imana yigeze kubwira Eliya, iramubwira ngo genda urobanuza amavuta Elisa abe mu gishingo cyawe. Genda urobanure Elisa abe mu gishingo cyawe. Genda urobanure Elisa abe mu gishingo. Urobanure Yehu azaba umwami. Imubwira abantu aja kurobanura. Uyu mugoroba nagomba nakubwira agaciro k'amavuta. Turavye amavuta mu buzima busanzwe afise agaciro akahe? Amavuta mu buzima busanzwe afise uwuhe mumaro? Amavuta
tuvuze amavuta aba dukurikirana mwese muraza agaciro kayo. Amavuta mu buryo bw'ivyo kurya, amavuta ashobora gutuma ivyo kurya byari bibishe biryoha, aryosha ibintu. Amavuta aryosha ibintu. Nasomye igitabo, ijambo ry'Imana mu gitabo cyo muri Samweli, igitabo c'abacamanza, aho ngo ibiti vyagize inama biravuga ngo tugende kurondera uwo tubera umwami. Ibiti biravuga ngo turondere uwo tubera umwami mu biti bigenzi byacu, ngo bigenda bibwira umuzabibu biti nuzu tuganze. Umuzabibu urabyishura ati mbega noheba inzabibu zanje zinezereza Imana n'abantu ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti. Umuzabibu wanga kuba umwami, ngo bigenda bibwira umwerayo ngo ngwino nawe utubera umwami. Umwerayo urabwira ngo mbega noheba amavuta yanje nezeza Imana n'abantu, yimika abami, yimika abakomeye ngo nje kwirirwa ndahungabana hejuru y'ibiti. Igiti c'umuzabibu n'igiti c'umwerayo bimenya agaciro kavyo. Amavuta atuma ibintu biryoshe, ibyo kurya bitari biryoshe biryoha. Iyo tuvuze mu buryo bw'ibyo kurya, uyashize mu byo kurya atuma indya zigira akandi kanovera, afata ibintu bitari biryoshe bikaryoha. Yesu aragomba ko uyu mugoroba usigwa amavuta, uragomba gusigwa amavuta nkayo Dawidi yasizwe. Sifise umwanya munini, ariko umwanya tuzowinjiramwo neza ejo no tuzokwinjira mu ijambo nyezina, tubereke ingene abantu byanse ko bashika mu mugisha kubera ko batagira ubumote bwiza. Amavuta azana ubumote bwiza. Biravuga ngo Imana imaze kurobanura Dawidi ngo abe umwami, imbere y'ukimurobanura yabwiye Samweli ngo uzuze ihembe ryawe amavuta, uze ndakujane uje i Betlehemu kwa Isayi undobanurira umwami. Samweli aravuga ngo mbega ningenda Sawuli akazovyumva azonyica. Iramubwira ngo genda use nk'ugiye gutanga igitambo kuri ico kimazi, ndaza kukubwira ingene uza kubigenza. Agezeyo abwira Isayi ngo zana abahungu bawe kuko ari ugira yimikwe. Isayi ngo azana umuhungu w'imfura, yari umuhungu mwiza agororotse w'ibigango w'imbaraga, ngo amurabishije amaso inyuma. Aravuga ngo nagukekeranya uwo uhoraho yimikisha amavuta n'uyu. Ariko Imana iramubwira ngo reka kureba ishusho, reka kureba ikireho, kuko uyo ntamushimye. Yaragiye kumumena kamavuta, yaragiye kuraba ibintu mu mubiri. Ari gihe abantu batureba bakaturabira mu mubiri, abantu batureba bakaturabira mu ntara tuvamwo, abantu batureba bakaturabira mu mashure, abantu batureba bakaturabira muri kamenyere, kubera ko mwarakuranye, kuko mwariganye, kuko murazinanye. Urumva baza amakosa yawe. Ushobora kumenya amakosa y'umuntu, ukamenya aho yakoreye ibyaha, ariko ntumenya aho yihaniye, ntumenya aho yahuriye n'ikiganza c'Imana. Umuntu ukaguma umuharura muri bwa bufuti mwakuriramwo, kumbe yahuye na Yesu. Yesu ahindura amateka yiwe, Yesu ahindura ubuzima bwiwe. Haleluya. Uyu mugoroba Imana ngenda kubwire ko Imana yamaze guhindura systeme yo kwiraba ibintu. Kera ava yuko yimika Sawuli, yahora iraba umuntu, ko Sawuli yari umugabo muremure w'imbaraga, kuko ngo abantu bose bo muri Isirayeli bamugera ku bitugu. Imana imuravye avuga ati uyu yoyobora abantu banje. Ngo ariko agiye kuyobora, Imana imusuka kamavuta, ayobora abantu nabi, igihugu agitwara nabi. Bamwe baravuga ngo yayoboye indwi imwe, abandi baravuga ngo yayoboye imyaka 3. Ivyo imisa yo ariko yabaye mike, yemegwa n'Imana. Yindi myaka yose yayimaze atakigira amavuta, yabimaze. Ari abantu tubona bagenda ariko batakigira amavuta, batakigira uburyohe muri bo, batakigira onction, batakigira. Umuntu agashaka gukoreshwa ibitangaza ariko byo kwigana, tagira amavuta. Nimba uri umukozi w'Imana ukeneye amavuta, niba uri umuririmbyi ukeneye amavuta, niba uri umusenzi ukeneye amavuta, nimba Imana yaraguhamagaye ukeneye amavuta. Amavuta atuma ibintu biryoha, atuma ibintu bimera neza. Nubona umugabo wawe akugora, akurusha, akunaniza, senga Imana imanura amavuta muri wewe. Nimanura amavuta muri wewe, ibintu bizokoroha, azokumva, buke bukazogendera kumva, kubera ko si wewe. Ariko utagira amavuta uzovuga nabi, uzoraba urugi rutagira amavuta, ruvuza induru, rurataka,
uzorabe urugo rutarimo amavuta n'induru umva iyo abana bumvise umuvyeyi araje bose baja kwinyegeza kuko urugo rugo nta mavuta hari. Ariko iyo urugo rurimo amavuta ibintu byose biba biri ku murongo, ibintu byose biba bifise amahoro, ibintu byose biba vyoroshe. Uravyumva? Uzoraba imodoka irimo amavuta irakurengana ntumenye ko yakurenganye, ariko itagira amavuta iravuza induru. Ikinga itagira amavuta rivuza induru, acyo rifise amavuta. Urakena amavuta mu buzima bwawe. Amavuta atuma ibintu vyari bimeze nabi bimera neza, atuma ibintu vyari bibishe biryoha. Muyandi majambo ibyo kurya nubwo bikira ariko ata amavuta haba ari akantu gahaze. Urakeneye amavuta. Ubushize nababwiye ngo muri umunyu w'isi, igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi, muri umuco w'isi, muri umuco wayo, ngo iyo itara ryakijwe bashyira ku gitereko cyayo. Twaravuganye ku munyu, turavugana ku muco, uyu munsi tugeze kuvugana ku mavuta. Injya naho woziteka n'uzishiramo amavuta, ariko niwo teka ifiriti utagira amavuta. Ndagomba ngo kuri uyu mugoroba Imana ikumpera amavuta, Imana ikumpera ubuzima bushasha. Amavuta wa mukobwa we, icyo ukeneye, ikibazo suko utize, ikibazo suko utava mu muryango ukomeye, urakeneye amavuta y'Imana. Igituma ubengwa si kubera kuri mubi, umuntu ashobora kuba ari mwiza inyuma, bantu bamubona yibaza ngo inzobe izotuma nemegwa nzobengukwa, ariko bakakurengana. Bakarengana wewe w'inzobe, wize menshi, wize amashuri akomeye, wize international, wize école belge, wize école française, uravyumva. Ariko ukakana kizariya muri kaki kakaba ariko kakurengana kakubaka urugo uri umukobwa ugororotse wavukiye Rohero, wavukiye Oyiwa, ufise ubuzima bwiza, ugasazira iwanyu kwako nugira amavuta. Kibazo si umuryango uvamwo, ikibazo ufise ubumote ubwahe, ufise ubwiza ubwahe. Bibiliya twereka umukobwa yitwa Esteri yari umukobwa yasizwe kuva kiri mu nda ya nyina. Imana yari yamutoranije kuzoba umwamikazi mu gihe runaka. Ngo umunsi umwe ngo begeranya abakobwa bose bo mu bihugu 127 kugira ngo babasiga amavuta, babaye ibyo kwisiga, babasiga bashobora kurenguka imbere y'umwami. Babasiza amavuta mu buryo bw'umubiri, mu buryo bufatika bugaragara gutya, ariko hari amavuta bari bakeneye, amavuta y'ubwiza bw'Imana. Kuri uyu mugoroba Imana yagomba gusiga amavuta y'ubwiza bwayo. Ko muranyumva? Bibiliya iravuga ngo Esteri ngo umunsi agiye kurenguka imbere y'umwami, ntivyasabye ko asigwa amavuta menshi. Oya, kweri yarasizwe. Nihuse muri Yesaya, mashe umurongo wo muri Yesaya igice cya 61 umurongo wa mbere. Iravuga ngo mwemu Uhoraho ari kuri jewe, kuko Uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwira abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yanumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'imbohe ko zugururiwe, ngo menyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho n'umunsi wo kwiyora w'Imana yacu, ngo nirure abagandaye bose. Gatatu, murongo gira gatatu naco murongo nashaka ni umurongo wa mbere uvuga ngo mwemu Uhoraho ari kuri jewe. Kuri gatatu aravuga ngo nshire abagandaye Isiyoni gitsibo mu gishingo c'umunyota, ndabahe n'amavuta y'akaneza mu gishingo kugandara, n'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo c'umutima uhondobereye, kugira ngo baze bitwe ibiti by'ukugororoka, imyerone yatewe n'Uhoraho ngo bimutere icubahiro. Gumiza ngaho gatonya, ngo nshirire abaganda Isiyoni gitsibo mu gishingo c'umunyota, ndabahe n'amavuta y'akaneza mu gishingo cyo kugandara. Ari gihe umuntu aba mu buzima bw'ibigandaro, ndugu yangu, ukaba mu buzima butagira umunezero, ubuzima butagira amahoro, ukeneye amavuta yindura ibintu, ukeneye amavuta yemeza abantu. Urumva, ukeneye abantu bagukunde, abantu bakuvuge neza. No, ukeneye amavuta ngo nshire abaganda Isiyoni gitsibo mu gishingo c'umunyota, ndabahe n'amavuta y'akaneza, amavuta y'umunezero. Hari umuntu ariko arankurikirana yihebuye, ageze ahantu yumva umenga yo kwiyahura,
ageze ahantu yumva umenga yotuma apfa ntaca amaze. Ugeze igihe wumva umenga ntaca umariye societe, ugeze igihe wumva umenga ntaca umariye abantu, ugeze igihe wumva umenga ntaca isi waje kuyimarira. Ndugu yangu, hari amavuta agiye guhindura ubuzima bwawe. Iko kubengwa, izo nzozi, ibyo bitero bya buri munsi, ibyo bintu bikwataka buri munsi, abo badayimoni bakwataka buri munsi, ukeneye amavuta y'Imana, ukeneye amavuta mu rurunganwe, ukeneye amavuta mu iyi generation. Ni bande bashobora guhindura ibintu mu rurunganwe? Nabasizwe ngo mwe muhora hari kuri je. Murongo twasomye ajya muri Yesaya 3 mu murongo wa mbere ngo mwe muhoraho ari kuri jewe yandobanuje amavuta ngo menyesha abarindwa ko barekuwe. Aya mavuta nayo kubwira imbohe ngo zidegembye, yanumye kubwira abarindwa ko barekuwe. Mwe muhoraho amavuta ari kuri je yandobanuje amavuta. Haleluya. Ngo mbwire abaciye bugufi, abacinyijwe, abarenganijwe. Hari abantu bako barankurikirana barenganijwe. Umva ngo menyeshe abacishijwe bugufi, abibwa umugisha, bonone umugisha, ko barekuwe. Menyesha umwaka wo kwemererwamo n'Imana. Ugize igubwira ngo bakwemere bagigene gute? Icyo ukeneye sikindi, ukeneye amavuta y'Imana. Ukeneye amavuta y'Imana, ukeneye amavuta y'Imana. Uyu mugoroba usigwa amavuta yo kwemegwa, usigwa amavuta yo kwemegwa muri societe. Udepoza dossier ahantu bakarengani yawe kandi n'ikibazo wagitoye, ugakora interview mu buryo bwo kuvuga, mu buryo bwo kwandika, kibazo gito, ariko bakarengana wewe, bagatora abanyuma dossier bagatira bubika. Iyo bagize tiraje so baratera hejuru agapapuro kawe nigatogwa izina ryawe niritogwa, kuko uri ahantu kurindwa. Ngo menyesha abarindwa ko barekuwe. Subiza mu murongo wa mbere, menyesha abarindwa ko barekuwe. Menyesha umwaka wo kwemegwa. Uyu n'umunsi wo kwemegwa, uyu n'umugoroba wo kwemegwa n'Imana, uyu n'umugoroba ngo menyesha abarindwa. Haleluya. Yanumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'imbohe ko zugururiwe. Wambohewe, uyu n'umugoroba wawe. Wewe abantu bakubona ugendagenda umenga uridegembya, ariko mwisi y'umwuka, mwisi y'imwemu, uri mwibohero, uri muri prison centrale. Ibikwereka n'ibiki nibimenyetso bigaragara kuri wewe. Indoto, kurota bapfuye, kurota uri mu misozi, kurota uri kurima, kurota wasubiye ruguru, kurota wasubiye iwanyu, ukarota wakoze mariage kandi ufise abana 5, ubana n'umugabo wawe, urota wakoze ubukwe, urota izo nzozi, urota inzoka zikujya, urota uguruka. Ibyo ni bimenyetso kurinzwa n'abazimu n'imyuka mibi. Uravyumva? Urinzwe n'abadayimoni, urinzwe n'ibisokuruza by'iwanyu. Uyu mugoroba Yesu aragoma kukubohora mu izina rya Yesu Kristo. Mwaka kanya ndabona umwanya urihuta kandi dufise intahe, kandi nifuza kubasengera. Nagomba badushiriremwo intahe imbere ko cyenda baha umwanya wo gutelefona, badushiriremwo intahe, hanyuma ndabahe umwanya wo guhamagara, hanyuma ndabasengere mu izina rya Yesu. Karibu dushiriremwo intahe. Ambo byarambabaje, ndatelefona n'abavyeyi ndabibabwira ati je mumfashe gusenga. Hari umuntu yambwiye ijambo ringya niyo njyamye bikanga ko ntora itiro, ariko ndashimira Imana yo mwijuru yampezagiye turi kumwe tubana mu Kanyoshi. Komera Yesu amashimwe. Bagirira muri bo bambwiye yuko ndi rutibwa n'imbwa, ariko Imana yarangiriye neza. Uko naza imva muhira nidoga ushika kuri eglise, inza ndidoga ku bw'iryo jambo, ndavuga ati Imana aya maguru nkeneye ko kubwo gufukama kwanje, nkeneye kuzonkorera akantu nanje inza ndabakiruhane ndabibutsa rya jambo nanje bambwira. Oyi ndashimira Imana rero yarishe umuzimu, yarampezagije akamodokari nanje ngiramwo. Oyi turabana mu Kanyosha hafi, iyo ngeze iruhande yaho baba manura ikiyo bukebuke cyane.
manura ikiyobukebuke nkababwira ati aha ni he. ariko kiriko yaravuze ubutumwa nawe. jewe nzovuga imana nabonye mu gihe mbayeho. nukuri imana yo mwijuru yumve ko ndayishimiye bivuye ku mutima. Haleluya. ndabizi neza n'ibyo itarama biri hafi cyane. abumvise ugushima kwanje imana ibaheza. Amashi menshi ku mwami. nyarutsa mu munota umwe. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Je natanguye kuza ngahita izine z'ukwa mbere. Nari ndushe nari ndemerewe. Ntarushe kuko ngo nirigwa inzara canke ndari inzara, ariko nari ndushe kubw'umutima. Jewe nari mfise ubwoba numva ukungene bwogenda bifanye n'ibibazo naciyemwo. Nari ngwaye umubiri wose yari misonga gusa mu ngingo mu nkokora nta hantu na hamwe nihoma. Hama rero kugeza uno munsi numva ndamahoro. Haleluya. Hama ku munsi wa gatatu narahuye n'igitero ndi mu murima kimvuna ukuboko niho nabwira Yesu wanje uremeye ko nta ntakoze ahantu. Yesu arabikora birakunda namara nk'isaha ntakoze, inyuma y'isaha numva birakunze ndafashe isuka ndakoze gushika saa 6. Niwe mwijoro ryo kuwa gatatu buca ari kuwa kane nabona inzozi zimbwira uti nabona inzozi mfise mikrofone niko nashimira Imana ko yankijije. Ubu ndashimira Imana ko ari ukuboko ubu ndagufunya nkakugorora nayo bikifasha sinagira uku sinagorora abumvise ntaye yanje Imana ibaheza. Amen. Gukomera amashi Yesu yamugiriye neza. Yesu nashimwe. Amen. Ndashimiye Imana ko mpagaze imbere y'itorero ry'Imana vuga ibitangaza Imana yakoze. Nari maze umwaka ndi mu kigeragezo. Icyo kigeragezo cyari kintejeje umutwe cyane ku buryo canteranyije n'abantu nuko ndasaba imbabazi abantu nabwiye nabi kucyo kigeragezo nari ndimo. None ejo bundi tukigeragezo nakivuyemo nukuri nibisigaye Imana izobikora. Amashi menshi kuri Yesu yamukuye mu kigeragezo. Nawe agukure mu curimo. Erega avuyemo niwe ushikirwa. Nawe uve mu kigeragezo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jena ndashima. Egereza igira mikrofone gutya. Ndashima Imana kuntu Imana yangiriye neza. Nkagwa hasi. Naraguye hasi kuwa gatanu nari nje mu gikorani. Urumva ndaza ngeze mu nzira sinzibuye nawe naciyeko ndagwa hasi. Njangwa rero kwibuye rindi. Ndagwaho ndumva yuko umenga n'umubiri wose uramvuyeko ndababara gose. Hanyuma rero nca ndasubira inyuma sinari mbaye nkiza. Urumva ko satani yanteye yase konza ku ari icyo ngira Imana nari gutaha ntahanye. Hanyuma heze sinagitahana ariko navuze nti Imana ihabwe icyubahiro ko nashoboye gushika ngaha. Kumbe satani yashaka ko inkuramwe amaso. Ndashima Imana kumbe ijisho ryari kuvamwo cyangwa iri gufa rikavamwo hakagira amashwari kumbe amanya agahunguruka ariko Imana yarantabaye. Ubu uko ndi kose navuze ntegerezwa kuza shinga intaye. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Amashi menshi kuri Yesu yamugiriye neza. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nanje ndanishima Imana nayimaze amezi 2 gwaye igira ububabare bwinshi kamere ku mutwe cyane. Rero kwijoro ryo kuwa kabiri ndamererwa nabi gose cyane hamwe nyene vyanka yuko sinza ijoro ryose rihera nkanuye ndiyumvira kuzinukira kwa muganga mugabo ndavuga nti reka manze kuce gusenga hari gihe Imana yo kuri bitangaza ntashika no kwa muganga. Rero ndaza ngaha pastor arasengera nukuri nabonye igitangaza c'Imana. Nagiye nashitse kwa muganga ko muganga agiye kunyakira ama 17h18 n'ubare gose bwahetse. Dukomera amashi Yesu yamuvuye. Habanje gufata iminsi Imana irahizagiye cyane. Amashi kuri Yesu yamukijije. Yaje ameze nabi kuwa gatatu turiko turakira Imana imukora ko none ubu ni muzima nyuma y'amezi 2 arusha remerewe Imana iramukiza. Nta kuntu twokomera Yesu amashi kandi.
Yesu nashimwe. Amen. Amena. Haleluya. Nanje mpagaze hano shimira Imana kuba yabyemeye ko mbaho uyu munsi niyo yabishatse. Shatse kuvuga ubushobozi bw'ubutaka twari twazanye hano. Je narahantu ndahantu musanzwe nkorera baratubwiye ati muzobujana mu bushire haje nyene musanzwe mukorera. Turatongera. Hanyuma ndavuga nkuko nabisabwe cyangwa nkuko twabibwiwe hano. Nabikoze ari ku mugoroba hama mu gatondo azinduka ndakora nkuko nasanzwe ndiko ndakorera. Hanyuma mu masaha yo ku mugoroba hama ku mugoroba nka 11 ntangura kumva mpagaze umenga ingufu zose ziraheze nkumva umenga no utembagara ndabwira uwo twari kumwe ati burya jewe numva umenga nta n'uruguvu na rumwe fisi arambwiye ati we n'uwagwaye ati kaje singwaye ati mugara umva atari hamwe nikoma kuburyo ikintu cyose ndayikozeho nkuko caca gitibukira hasi bitakunda ko ndagifata arambwiye ati genda ubanze urabe ahantu uryama gatoya urabe ko biza guhera ndagenda ndaryama aho nanjyamiye numva yashimbira impande zose ariko haguma numva nkibaza ati basha yoba ari infection canke nibiki naribwa umutima nkaribwa mu nda ariko ndavuga ngo mana hari icyo washatse gukora ku buzima bwanje uko biri kose ndatabagwa Yesu nashimwe ndashimira Imana ko ntigeze nje kwa muganga kata muti wo kwa muganga nanizi sandi muzima kandi ndakomeye ni mumera amashiyo mana amashi kuri Yesu yamugiriye neza. Ikindi novuga ndashima Imana gitangaza yadukoreye umuryango yagiriye neza yangiye kutugwiza ndiba ko nababwiye ati Imana twavukana abana 11 ariko turiho turi batatu abasi ntibagombye ko tubaho ariko batatu bariho ndashima Imana ko tumaze kugera ku mama amaze kugera ku buzukuru bashika kuri ndwi tuheruka kuronka umwana mushasha umushyitsi mushasha mu muryango abumvise gushima kwanje abadusengeye amashi kuri Yesu yagiriye neza. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi ndabaramukije mwese abantu bose mu ishengero rya Repentance. Amen. Imana ibahezagire. Jewe mpagaze ngaho kugira ngo nshimire Imana, shimira umuvyeyi mubona Imana yaduhaye. Imana imwongera imbaraga, Imana imwongereza amavuta, imugwiriza abahungu n'abakobwa, imucira inzira imushitse hatazoshobora kwishitsa. Abahungu n'abakobwa bariko baraza kwe. Ego. Aho ni byiza cyane umva ndanabimenye ko ntayenda nabizi. Mpagaze ngaho reje nshimira Imana kwezi kwa 11 nari umuntu asa nabi ameze nabi cyane nari kimuga giteye ubwoba nari ngeze ku rugero rw'uko amaguru yanje anyurana ndabanza ndandika operation ya mbere kuko ukuguru kwa mbere gukoroka Imana iranzigama kubwo umuvyeyi mubona Imana yabahaye barasubira baragenda barambaga umugongo naho nyene arambwira ati genda utekanye ndaguherekeza tariko 15 niho nari ngaha niho naza gusezerana kugira abakozi b'Imana bansengera umunsi rero mpagaze ngaha nari navuze ngo sinzosubira gushinga intahe kintahe meruka gushinga y'ukwezi kw'icumi yarambereye intahe nyene yanteye ikigeragezo sinari nzi ko ibi tuvuga ngaha abafite aya matelefoni manini na wa murozi kumbure abona icyo wagiye gukora abona ko wagiye gushinga intahe narayishinze ko yararanterewe ariko ndashimira Imana kwiwe narandaregerutse mu izina rya Yesu Kristo. Umurozi yaciye avuga ati reka rero nongereze nabaye ngishika ngaha numva Imana irambwira ngo ariko nkawe wibutse kuwa gatanu muri burakeye waje ugende uragira ngo maze kuza nayinje gusezera umuvyeyi yenda mubwira nti muvyeyi wanje je ndavuye muri hôpital militaire amezi 3 nari mazeyo barandungitse subiye kuronka transfert ya Presreja ndashimira Imana kuko ibiganza vyiwe ntivyankoreye kubusa nageze gushika imbere y'ibitaro numva ijwi rirambwira ngo ariko iyo kintu ugiye gukora ni yahe abakozi b'Imana ko bayirangije ariko nari mfite kine ya siase 20 ndashimira Imana rero kuba naragiye ngacasanga muganga w'umuneroshirijwe wa Presreja yaragiye hanze Imana izomuhezagire kuko iyo ndamusangaho simba naje kubona bino bwiza rero ndi ngaha numva nezerewe ubu umeze neza cyane jo naratamvye igisirimba birakomeye ukomera amashi Yesu yamukoreye iyo kine hama ejo numva abandi bariko baravuga ngo ivy'ubutaka mwaruvuga nandi muri hôpital militaire ndatora telefone yanje kubwi radio ndamubwira nti mukozi w'Imana wibuke ko hajya ahantu nanje ndi ahandyamye hari sima
mbega ryavunda rikura he ariko uza kurifatira nawe nimba warirose nanjye ngiriguha ubuntu mu bandi ubure ndanezerewe cyane nk'ubu je sindi kimuga ariko itangazo ruguru ryaramaze kuduha aho ngendera ku gapusipusi Imana yarakankinze naje gushinga naye nubwo byo bimeze gute ahubwo ararabibonye ko ngize ko ndiko ndatambuka mu izina rya Yesu Kristo Imana ibahezagire amen. mushitsi uri ngaha numvise mvise ijambo no kubwira ukaba winjiye rya mbere muri repentance ureme winjiye mu ishengero ryinjirwa ntiwinjiye aho usanga abakecuru ntiwinjiye aho usanga abatama winjiye mu bwiza bw'Imana uje kuvoma nimwiriba ry'igicaniro cya repentance Yesu abahezagire amen. Ubwako mu yandi majambo n'uwinjiye ngaha ari umutama cyaba inkumi cyaba umusore cyayiyubura reka ndababaza ku bantu mwasengeye hariya twavuye muri ekleziya winjiye mu rushengero jewe nkiri umwana nasanga inyuma y'urushengero hari umurundo w'inkoni sinzi namwe ko mwabibona hariya hari n'inkoni nimwe mubona hariya inyuma n'uwuyizanye turayivuna Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi. Haleluya. Ndashima Imana ku bwa burya butaka. Hari ukuntu bavuze ngo turitware hajya aho dukorera. Jewe narashize mu isakoshe sanzwe nkora ibintu bya rimikaje. Ndagenda ndashiraho nukuri narabonye abakiriya benshi cyane. Hama ndarigumiza mu isakoshe. Hari ukuntu nagiye guherekeza umuntu yarayafashe urugendo bukeye. Mu isakoshi hari amafaranga yose y'akazi mu telefone nta n'icumi ryari ririye nca ndagenda ndamutwaje ivarize tugeze kururuka imodoka nca nururukana iyo varize gusa kagasakoshi gatoya karimo amafaranga ndagasiga mu ibisi ngeze nka hariya barangarura ngo ninde yataye isakoshi urumva n'igitangaza c'Imana kubona bagutorera isakoshe yuzuye amafaranga bakayigutorera n'abandi bari bamaze kugaruka kuyinjiramo mbona batangaza intunzi y'isakoshe irimo amafaranga bagatangaza ngo ninde yataye isakoshe mu isoko nzima nukuri kubera harimwo burya butaka Imana nukuri yarakoze igitangaza nukuri abumvise gushima kwa Imana ibahezagire nitukokomera amashyi umwami wacu Yesu atari imbaraga z'Imana wewe woyisubirana reka Yesu nashimwe amen. Ndabagumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. hama mwotangara ati ni kubera ko uyu muntu ari mushasha mugagahitira gushima nukuri mbanje gushima cyane naryohewe kuba nashitse aha hantu ni kenshi cyane navyiyumviriye nkanabipanga bikanka ko shika hano kuko numva ari ahantu h'umugisha numva kuhashika byonyongera iyindi misi yo kubaho ubugira kandi byabaye kuko nagumye numva abashinga intahe guma numva ukuntu abakozi b'Imana bigisha kandi wagiye yigisha imisi yose numvirije ijya radio bavuga ko ubutumwa nagiye numva bakora ku bintu by'iwanje guhera mu bwana gushika n'isa mu mbona nagumye numva baguma badomako ndavuga ati none man nikiki cyontera gushika hajya ahantu nanje nkahabona nanje Imana ikampindurira ubuzima cyangwa ikampindurira amateka nukuri kinayinje gushima je nagwaye ukuguru mu mwaka uheze natambutse ibintu bivanye n'isi turimwo kuguru guhita gusha kuratoboka gutoboka intoboro zitatu nukuri nagwaye amezi 3 bitoroshe ntava hondi ariko Imana irabikora ndakira ariko suko novuga ngo nubu biroroshe ntabwo byoroshe namba niyo mpamvu navuye igihanga ndavuga ati nukuri mpaka ndahashitse aho hantu n'izina rya hantu ryari ryananiye mugamba jije umuntu acarangororera ca ndahatora nukuri ndashimye ko shitse hano kazananye n'umufasha wanje nukuri mubona isi irarusha kandi turarushe na twebwe wageze muri ruhuka tekana muraduteye intege ko waje ari umutama abo umusore waje ari umunyokuru nawe akaba inkumi nukuri nanjye ndize ko nzobona byinshi Imana ibahezagire amashyi menshi kuri Yesu Yesu ndashima amen amen. Yesu ndashimwe cyane haleluya. Amazina yanje nitwa Irambona Linkariri
ndakunda yesu turabanyuma pastor nukuri nashaka sabe muduhe indirimbo yo gushima imana ku bwa era umwanya ko wagiye ntiduteba nyarutsa mu misegonda ngarutse imbere yawe nzanywe no kugushima mbese imirimo yawe umaze kunkorera ngarutse imbere yawe nzanywe no kugushima nzanywe no kugushima mbese imirimo myinshi umaze kunkorera ngarutse imbere yawe nzanywe no kugushima abo wagiriye neza tuje nko kugushima ngarutse imbere yawe nzanywe no kugushima abo wagiriye neza tuzanywe kugushima ngarutse imbere yawe nzanywe no kugushima ngarutse imbere yawe nzanywe no kugushima mbese imirimo myinshi umaze kunkorera ngarutse imbere yawe nzanywe no kugushima haleluya imana ishimwe ndanezerewe kandi turashimye ko muduhanya akanya tugashima imana twe duhagaze ngaha dushima imana ku byo yaraye idukoreye mu muryango wacu imana ikatukiriza umwana wacu era muramuzi haleluya abasenga muri repentance muramuzi era yarakize yarayabohotse mu izina rya yesu amashi menshi kuri yesu sinza kurandira mugabo numva afise ishimo ryuzuye umutima wanje kumbura noshima uko bitabereye ariko uko ndavyumva mu mutima sinoshobora kubishima mugabo mu mpera imana icubahiro ko Imana yacu yakoze ibyo bikorwa nukuri muze mwumire kuri Kristo arakomeye sinje kuvuga ubutumwa mugabo nabonye ko ntitwihenze kuba twarakijijwe dufise imana ikomeye dufise imana iteye ubwoba haleluya dufise imana yayindi nasubiye kuyibona ukundi ku munsi wa gatanu dufashe urugendo tuduze haleluya era twari dufise amakuru y'uko amadayimoni ategerezwa kumwica ndashimira mutoyi wacu Amandine yarahagaze nk'umukristo byamufashe mu ijoro bari kumwe bariko barasenga bivuye ko ategerezwa gupfa nawe aravuga ati si uwo gupfa ni uwo kubaho azamamaza ubutumwa bwa Kristo kandi imana ishimwe pasiteri imana iguha umugisha n'umuryango wawe mwaratuguye inyuma mudufata nk'abavyeyi koko nibo muri byitegererezo byiza mwaratwigishije gusenga abatoranje mwarabigishije gusenga hari igihe ugera mu kigeragezo kikagutera bikakunanira gusenga ukama witeze ubutabazi kuri pasteur ariko pasteur si watabara ni Yesu atabara haleluya muri za ntege nke zacu zo gusenga imana ishimwe imana irazikoreramo imana irazigutabariramo hariho umwana mutoyi wa era kicaye hari inyuma kitwa Melissa mumbabarire ingo wiruka ngira ndabereka umwana yirutse yasenze amadayimoni arahunga unye vyamutwaye arahamagara amaraso ya Yesu asubira muko yabona pasiteri ari amusengera turahagarara mu kwizera turabona gutabaga Melissa ngwino uyu mwana yaradutangaje mu gusenga abarozi bagahunga umwana arabohoka uno munsi muze mwumire kuri Kristo n'ubwo bwora gute muze mwumire kuri Kristo reka nduge gato vendredi tuduze twaraciye ku mukozi w'Imana kugira dusengere uyu aranka ati singenda ntimunkorako birabibindi pastor atubaza ati byukuri none mubishobora Amandine ati dufise Yesu udusengere muri puissance y'umushobora vyose turaza gushika twaraduze gushika aho babihambiye bamutwariye ubwenge bene data twaraye dukoze igitangaza nijuru
abarozi barahiye turabiturira turatsinda kristo ahagarara mu ruhande rwacu. Imana ishimwe. Jewe vyarase turiko turamanuka bari baduteze amaksida ariko Imana iba mu ruhande rwacu nta n'umwe yigeze akora aksida. Ndavuga nti nubwo tugiye bigoranye tukamanuka dushitse bigize Imana izishoboze nze nshike muri repentance nze gushima Imana kuvyo Imana yaraye idukoreye. Rero Imana iragahabwa icubahiro irakama ari Imana ibihe vyose natwe tuzoyinambaho gushika Yesu aje cyangwa urupfu ruje. Haleluya. Era nawe navuga, era nawe vuga. Vuga nk'umuntu tumwe gusa. Niwe uzi Yesu ashimwe. Ariko twakomera Imana mashi kuvuga Yesu ashimwe gusa. Kana babwire hinge gatoya. Mwebwe ntabwo mwosobanukirwa ibyo impamvu tunezerewe. Urugamba twagwanye ku mugoroba kwa Mungu. Urugamba twagwanye ku mugoroba kuva twasengera abantu. Kuva twasengera abantu ngaha muri Repentance. Urugamba twagwanye ku munsi wa Mungu. Tuzamuriye kandi Yesu cyubahiro agira neza. Imana yakoze Jose kwa Mungu wari uhari. Ibyabaye warabibonye. Twarariye ingumu z'abadayimoni, twarariye imigeri y'abadayimoni. Ariko Imana yo mwijuru ni nyembaraga, ni nyamaboko. Barigira ibitangaza ariko bafise ubushobozi buke. Shim kuvuga Yesu gusa ivyo birakwiriye na hato navuga ibi. Vuga mukobwa wawe. Agatenga nshima Imana yaho yankuye. Je nari mu minwe y'abicanye. Turizera imiryango kumbe niyitwica. Jewe musaza wa mama wanje yararondera mama. Ariko mama vyarase bamutega ubwo mu maguru. Ariko mama vraiment yarasenga akatwigisha gusenga. Je ndavuga ati sinshobora gusenga kuko nta usumvye inkomezi satani. Jewe ndajanga niko yavuga ico gihe. Zindangaho ndasenga. Umukuzine wanje yagiye hanze aravuga ati tantine mpabo bana ndabajane niga mu bukeye na mutonyi wanje Bernice ndagenda turiga vraiment je nariga bikaboruka kandi bikinjira hageze interrogation Didas yaceza kuntora uwo muntu yamuroga akasanjana mu kuzimu hageze ko bahejeje gukora interrogation akaziza kuntora aca nsubira mu ishure ndaba mu bwo buzima barambwira none era uzosubira ku ishure ndavuga ati jewe nzosubirayo. Uwo mukuzina wanje Mandine arasenga arakomeza ndavuga ati je ni mundeke nje ku ishure. Bari bavuze ati era ubasarane usubire ku ishure. Naguma mvuga ku ishure ndababaza nzoja ku ishure ryari. Baravuga ati era wowe uzokwigira nzosubira hariya. Ndasara ndakubita uwo mukuzine uwo Diane ndamukubita ndamusaba furusa narayinyima. Kumbe furusa na nimbi mu kuzimu niyo tunywa gusa niyo banywa. Je niyo yari intunze akazi kanje. Naragenda gutega abantu imodoka nkazitega. Naragenda mu Fransa fisi ikintu kirimwe inzoka hagitereka ku mukuzino wanje. Urumva yava hano aba diamond twe tukamubona ari ngaha. Aba diamond bamujaye mu Faransa. Mu Faransa niyo uwo mukuzine wiwe ari. Bamuvana hano bakamujana mu Faransa. Hama rero kuwa gatoya uretse ariko navuze ngo furusana zivikuzimu. Suvuga ko zijya furusana zivikuzimu. Ahubwo ikuzimu babaha amaraso. Babaha amaraso bakanwa amaraso y'abantu. Rero kubera ko zijya furusana zimeze nk'amaraso ageze ku isi nta bindi bintu yanwa. Atabonye ikintu kimeze nk'amaraso ubwenge bugarutse na gatoya nta kindi kintu yanwa ivyo gusa. Kuba ari kuzimu bamuha inyama z'abantu bapfuye bakamugaburira bakamunywesha n'amaraso y'abantu bandanye.
hama rero kuwa kane turi nyene abo bambwiye ko ngira nduge uwo mandina arasenga mu masaa 8 kubera saa 8 baca baza kuntora guhera saa 6 nagaruka saa 7 saa 8 bagaca bagaruka bakantora nkaze nsubire gukora nkakora akazi kiwanje. Bagukoresha iki? Naza gutega abantu nkabatekera inyama, hageze igihe na shetani nkuru naje naramutegeka nkicara mu ntebe yiwe nawe akantekera akangaburira. Nanje nari umuntu akomeye. Didasi haragera igihe ambwira ati era sinya wiyegurire shetani abo mu miryango iwanyu aba ari uzoza kubatora. Je ndavuga ati mana jewe ndasinya sinzi ngene mbonye umuntu ajyambaye ikanzu ibitabo biri ngaho icyambere baramasinye ndanka icya kabiri ndanka icya gatatu bampaye sinye mbona umuntu yambaye ikanzu yera mbweti sinsinya mizina rya Yesu Kristo. Cyo ndavuga ati sinsinya mizina rya Yesu Kristo. Ama nzambona je nduze hejuru nabo bariko barasha. Imana irambwira ati era subira kwisi we nturagira ko ndakwakira. Ndasubira kwisi abo barambaza iyo mvuye ndababwira. Hageze rero ko hagera ko nsubira ku ishure ndabwira nsubire ku ishure baranka ndarira ndabakubita. Nukuri Imana imbabarire nabo bambabarire. Hama rero kwa kane ngira nduge baranjana ku muvyeyi ndavuga ati je sininjira nshaka kwitahira. None era uremera ko dutaha? Oya nshobora ko tuduga ruguru kuko bambujije nkaduga tukaduga era araduturira. Harageze mu kuzimu ubu nicara abantu hari ubwenge gusa barantinya kubera nasenga sibasubira kunkubita na kintu na kimwe nakora. Rero hageze yuko abo bansengera nacangaruka barasenga ubu mandina aravuga ati era tuzomudugana. Ndamuzivya no kumukubita amagwa kumukubita kubera bari bambutije kuduga. Bari banyimbiye ahantu hari ingerevejiyo no hari umugina wanje bari bansizemo hari giti ubwenge bwanje bwose niyo bwari. Rero baravuga ati era twamusize ahantu hari umugina kandi akaduga akawisambura cadupfa. Aba barandugana ndashika. Imana ihabwa icubahiro cyane. Imana murumva imbaraga zayo, murumva ubushobozi bwayo, murumva ari Imana yagiriye neza. Ibi ni bimwe mu bitangaza byinshi, izi ni zimwe mu naye nyinshi z'ibintu Imana yikira akora muri Église de la Repentance Ediro Poanje zikri ku Musaga. Ejo tuzoba turi muri deliverance yo gusigwa amavuta. Hari ibyo wasizwe, hari ibyo abapfumu baguhaye, wagiye mu nzu z'abapfumu, wagiye kuraguza, wagiye guterekera, wagiye guhamagara Imana zitarizo. Uyu mugoroba ndagutumirira ejo hamwe guhomba amasengesho yejo uzoba ugize esheke mu buzima bwawe. Ndagutumiriye rero muri ibyo bihe by'ubutabazi byo kugirirwa neza. Ngwino usigwe ubohoke ube mu buzima ushaje. Dusigaje iminota mike cyane tukarangiza. Reka badushirire ko nimero hariya mu winga bw'ivyuma mushobore guhamagara abantu nka 3 canke 4 nshobore kubasengera hanyuma tuhave turangiza. Ariko ndabatumira ejo dukora muri Repentance hariya ku Musaga, ugeze kuri zone ku Musaga ubugeze aho dukorera. Rero ucuduka gatonya rijya barabara ugaca ushika aho dukorera. Ndagutumiye muri ayo masengesho yejo, namasengesho yo gusigwa amavuta. Tuzobasiga amavuta ya erayo, amavuta yo kubahumanura, yo kubakura kimikoshi n'inyatsi. Nimero mashobora guhamagara kuri 61 20 ubusa tukabafasha tukabasengera kuri iyo nimero canke mukandika ubutumwa bugufi kuri WhatsApp canke kuri nimero isanzwe 69 ubusa 93 ijana. Allo oui. Ese kibazo cyo kubura amahera kweri aba musenge imyaka myinshi byanka. Muri hehe ngwejo muze tubasengere? Ngozi nitwa Adamu. Uri Ngozi? Ego. Ukora kuri televiziyo uri Ngozi? Catugusengera. Tubasengera hamwe bose ariko abari hafi ejo baratumiwe mwayo masengesho y'ubutabazi.
nimero niyo murashobora gutelefona cyangwa mukandika ubutumwa mukandika message kuri 69 ubusa 93 162 nimero yo guhamagara niyo murayibona 61 20 ubusa ubusa ushobora guhamagara tukagusengera abari mu ntara hagati abari hanze y'igihugu abari Kongo abari Zambia abari Malawi abari mu Rwanda abari Uganda abari mu mice itandukanye abari hani Bujumbura abari Ngozi abari Gitega abari mu Kayanza abari mu Cibitoke muri iki gihugu cyose. Allo oui telefone ni mushobokeye hari ibintu Imana igomba gukora ku buzima. Allo oui sawa ego muri bande muri he Edisa mukinanira ego Edisa nagomba mudoze mu nsengero sindayisengere tumbere ukuri zone ku Musagura hazi ugeze hajya kuri zone ucuduga rijya barabara ntama ni barabara rya 4 ugeze haruguru gatonyo ucukatira mu kabarabara kari mu kubamfu ka mbere ni nimero 10 none haba imisa zingahe mu gitondo turasenga hamwe na saa 9 sawa ndoda mu gatondo sawa saa 2:30 uzobushitse sawa Imana ibagirire neza Imana ibahe umugisha ndabona abantu bari kuri ariko barahamagara kuri WhatsApp ariko mwihangane muraza guhamagara inyuma y'ikiganiro ndabona umuntu akarahamagara muri South Africa yihangane araza guhamagara inyuma y'ikiganiro. Allo oui muri bande muri he sabwe okay telefone ntimworoheye. Allo allo telefone nishoboye kumworohereza 69 ubusa 93 162 murandika ko ubutumwa bugufi tubafashe tubasengere mushobora no guhamagara inyuma y'ikiganiro kuri iyo nimero tugabafasha. Allo allo muri bande muri he nitwa Benita witwa Benita muri hega Benita ndi Bujumbura mu Kanyosha ego tugufasha iki fasha mudufashe mudusengere urashobora kuza ejo kurushengera aho dukorera tukakufasha nta buryo dufite bwo gushikayo basi nta buryo dufite bwo gushikayo dukorera aho ku Musaga haruguru yawe aho haruguru mu Kanyosha aho nyene mu Musaga dukorera hafi yawe ntidukorera kure washobora kuza mu gitondo cyangwa ukaza muri kilte igira kabiri ya saa 9 rero turabatumiye turiko turegereza kurangiza ikiganiro Imana ibagirire neza 61 20 ubusa ubusa mushobora guhamagara kuri iyo nimero tukabafasha tukabasengera. Allo oui muri bande muri he oui ndabona bitariko biraborohereza telefone ntiziriko ziraborohereza ariko ejo turabatumiye mu masengesho. Allo allo muri bande muri he allo telefone ntirikira borohereza ariko ndabatumiye ejo mu masengesho abari ku Musaga abari mu Kinanira abari mu Kibenga mu Kinindo bari mu Kamesa kepfo na Karuguru mu Kanyosha impande zose z'igisagara ca Bujumbura muratumiwe mu masengesho adasanzwe ejo yo gusigwa amavuta ejo tuzosigwa amavuta abantu muri kimikoshi abantu mukora ibintu bigenda n'abantu mucuruza muhomba abantu mutagira igikundiro abantu byanse ko murongo gwa abantu mubengwa abantu mwagerageje gukora business itandukanye bikanka turabatumiye ejo muze gusigwa amavuta. Imana ibagirire neza murashaka kuza kuduhamagara inyuma y'ikiganiro kuri 69 ubusa 93 162 iyo nimero muraza kuyiduhamagara ko cyangwa muze kuyitwandikira ko inyuma y'ikiganiro. Imana ibahezagire mwumvise intahe z'ibintu bikomeye Imana ikirakora muri repentance ajya ku Musaga kuhashika kwawe
n'ugutabagwa kwawe. Imana ikugirire neza, Imana iguhe umugisha. Kandi abasengere Mana mu izina rya Yesu ndasengeye abo twabanye muri iki kiganiro, abari hano i Bujumbura, abari mu ntara hagati, bari hanze y'igihugu, abari mu micungara itandukanye y'iki gihugu, mu bihugu duhana imbibe, abari kure ariko bashobora kumviriza ino televiziyo, ubahezagire, ubahe umugisha. Urakoze mwami Yesu, ukoze ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire, mwakoze kubana natwe, Imana ibahezagire cyane.